sinari kureka gushima kuko abasokuru barayamaze ko ikivi ari ca babiri. Umutwe umwe ngo wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Birumvikana iyo tuba twenyene kwiki gikorwa duhejeje gukora kitari gukorwa. Iki gikorwa rero cyo kuzibura uyu mufurege ni igikorwa gikomeye cyane cyane ko twumvise ko twafashije mu gukingira ababene gihugu baba ngaha kugira ngo aho imvura itasurira igashikana ntibazotwarwe nk'uko batwawe mu myaka iheze. Murumva ko tutataye umwanya kandi ndashima ko mwebwe nyene mwabishizemo ingufu mugiwe imbere n'izi ndongozi zanyu. Ibi bikorwa by'iterambere rusangi rero ni ibikorwa bikomeye kuko vyereka umwene gihugu wese kwiterambere rimuvako rikongera rikamugarukako. Ni ibikorwa bikomeye. Mwumve ko ata mwanya mwataye, ahubwo mwumve ko mukoze igikorwa gikomeye, nabo babirengagije ahubwo bumve ko hari ico bahomvye. Ariko kandi bubahwa murongoye ino ntara, buboha murongoye ino komine, mwebwe bene gihugu, akaryo nkaka kabara akaryo ko kugira twibukanye ingingo nziza leta mvyeyi, leta nkozi ifatira bene gihugu kugira ngo biteze imbere. Nk'uko nyakubahwa musitanteri yabigarutse ko, nyakubahwa buramatara akabishikako, na jewe mu nkundire ngaruke kubatera akamo kuko umwe wese yokomeza ibikorwa by'iterambere. Ibikorwa by'iterambere turazi ko leta mvyeyi, leta nkozi yahamagariye abarundi ndetse n'ababa mu Burundi gushira imbere cyane cyane igisata c'uburimyi n'ubworozi kugira ngo twigwirize umwimbu, gutyo ntidusubire kuzera inze, gutyo ntihagire inzara isubira kuba mu bene gihugu, na vya biciro mbere usanga rimwe rimwe vyaduze, umwimbu ubaye mwinshi biragabanuka. Ndabahamagarire rero gukomeza ibikorwa by'iterambere rusangi, mukomeze ibikorwa byo kwiteza imbere mu miryango yanyu. Twavyumvise ko muri ko muratera, ariko kandi twumvise ko imbuto zidakwiye. Nagira ndabaremeshe ko nari namye ndabibwira nyakubahwa buramatari, twarumvise ko ico kibazo kiri mu ntara zitandukanye, kandi turashimishwa nuko abajejura n'ubworozi ku rwego rw'igihugu ndetse kumanuka ku rwego rw'intara bahumuriza abarimyi ko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo izo mbuto ziboneke hakiri kare, gutyo ntihagire umwene gihugu azoraza gasize kubera ko yabuze imbuto. Twebwe rero nk'abaserukira bene gihugu turabikurikira cyane, kandi na mwebwe tugiye tubemereye ko tugiye gukomeza kubikurikira kugira ngo ababijejwe babinyarutse, gutyo ntimuzohave mukehanirwa, kandi tuzi ko iyo uteye kare ugatera ku gihe ariho n'umwimbu heza ukaba mwiza, cyane cyane ko dutanguranwa n'ihindagurika ry'ibihe. Mwarabonye ko imvura itasuye, twari dutanguye kwiyumvira ko itagiye kugwa, ariko Imana yaciye itugarukira n'ingoga. Aha rero ngiye ndabaremesheje, tuzofashanya n'izi ndongozi ziri imbere yanyu gukurikirana kugira ngo ababijejwe babinyarutse. Ariko kandi akaryo nkaka n'akaryo ko kwibukanya k'umwene gihugu wese ahari ahamagarirwa gukingira ibidukikije, kugira ngo bimwe narimvuze by'ihindagurika ry'ibihe tuvyitange hakiri kare, ntituzobone ejo imyuzurira ngaho isubira kwirukana bene gihugu. Ivyo rero kugira tubikore nuko dutera ibiti, byaba ibiti bibana n'indimo ndetse byaba n'ibiti bikingira imisozi kugira ntisenyagurike. Ivyo tugiwe imbere n'abavyiza babinonosoye, twebwe tubikurikirane kugira dukingira agasi kacu. Turafise urubanza rukomeye mu gihugu cacu c'u Burundi mu mwaka w'2025, urubanza rwo kwitorera abaduserukira, abashingamateka n'abakenguzamateka.
urubanza rwo kwitorera abajenama b'amakomine, urubanza rwo kwitorera abazoduserukira ku mitumba. Urwo rubanza rero rurategurwa. Turashima cyane ko umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutegura iby'amatora ugenda uratumenyesha aho ugejeje. Turakurikira kandi ndumva ko namwebwe mukurikira. Muri uku kwezi mu mpera zako twarumvise ko bazobahamagarira kwiyandikisha. Ibyo biri mu nteguro ikomeye y'urwo rubanza rukomeye. Nibabahamagara muritaba mwese mwiyandikishe, kuko uzoba atiyandikishije azoba yiyatsa amahirwe yo gutora. Byumvikane ko ndongozi muri ngaha muzofasha ababijejwe, hari habo bashizeho babijejwe, ariko twumve ko ari igikorwa cacu twese nk'abarundi. Tuzobwirane ntituzorabe hirya ngo bariya babijejwe barabibona bonyene. Twumve ko ari igikorwa cacu, kuko twitoreye indongozi nziza tuzorongorwa neza. Ariko tutagiye gutora nabwo tuzoba twiyatse uburenganzira bwacu. Sinifuza rero ko ngahi Bubanza ndetse n'abariko baratwumviriza bari kure mwo kwiyaka ubwo burenganzira, sivyo ga yemwe? Aha rero namangira ko nsaba abakenyezi n'abakobwa bariko baragera muri iyo myaka yo gutora no kwitoza ko mufata iya mbere, kuko ngo amashurwe aryoha anyuranye. Ntiduhebere ikivi basaza bacu gusa, ntiduhebere ikivi abagabo bacu gusa, ahubwo twebwe natwe twerekane ko hari ico dushoboye nk'abakenyezi, twerekane ko hari ico dushoboye nk'inkumi ziriko zirategura nazo kuzogira ico ziterereye mu iterambere ry'igihugu. Ndazi ko abamama bari ngaha bavyumva. Mugende mwese muhimirizanye, ntihagire uwusigara inyuma. Ni ku neza ya twese. Aho bukera buca twibuka incungu yatuzaniye ukwikukira. Umuganwa Rudoviko Rwagasore aho yagandagurwa ahejeje kuronderera igihugu cacu ukwikukira. Twumve ko umunsi nk'uwo ari umunsi w'ukwiyumvira nk'abarundi, tuti mbega batwitangiye imbere ko bagwaniye Uburundi, twebwe natwe uno munsi twokora iki? Ivyo cane cane ndabibwira urwaruka rukiramuka. Twumve ko dutegerezwa gukunda igihugu cacu nk'uko abatwitangiye imbere babikoze uno munsi, ndetse tukaba twigira ku bikorwa nk'ibi by'iterambere dutekanye. Sivyo ga yemwe? Tuvyumve ntihagire uwigira sindabibazwa. Twumve ko igihugu cacu c'u Burundi ariwe muvyeyi wacu, ariyo mpetso yacu twese mu butandukane bwacu. Twumve ko duhamagarirwa kukigwanira uko bishoboka kose. Reka nsozere simvuge menshi, shima ko indongozi zaturemesheje zikatubwira ko ino ntari tekanye gose, kandi noneho twavyiboneye. Iyo bidatekanye ntimuba mwavuye mu gitondo mwese muri kwiki gikorwa atawe uri kwarajya urwara ubundi. Iyo bidatekanye ntitwari kuza ngo dushike ngaha amahoro. Dusabe rero ko amahoro n'umutekano umurundi wese yokumva ko bimuraba. Twumve ko umunyabubanza wese yumva ko bimuraba. Turazi ko hari abaguma biyumvira ingene bogira kugira ngo badurumbanye aya mahoro n'umutekano turimo. Tubahamagarire umwe wese ku rwego rwiwe gukomeza ya nyabune kugira ngo aya mahoro ntihagire ikintu na kimwe coya tose kaza ngo bihave bitunanira bya bikorwa twari tuvuze byo kwiteza imbere, kugira ngo dushike kuri bwa Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 nk'uko nyakubahwa Buramatari yabibasiguriye neza. Twumve ko umwe wese ategerezwa kugira ico aterera mu iryo terambere mu gukomeza ayo mahoro n'umutekano. Umwe wese ategerezwa kugira ico aterera mu gufasha kugira aya matora
turiko turategura azoba amatora meza, uwo ari we wese yiyumva ari kuwutsinze amenye ko aca aheza agatwarira bose. Tugira amahoro, Imana ibahezagire.